uvuze muti muzomenyesha n'amakungu bisanzwe bizwi ko ihonyabwoko ryemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mbega murafise umwizero ko iryo shyirahamwe mpuzamakungu oni rizohava rivyemeza aganda kubanza vyanditse amaja n'ingingo ya kangahe ivuga yuko ari ishirahamwe mpuzamakungu rivyemeza mwebwe muragira amapolitike bugaca mwemeza ngo nivyo mu gitabo mpanavyaha c'Uburundi kirahana neza ihonyabwoko n'amakungu aza kuraba ubu niyo mucamanza w'Uburundi nivyo abantu baba bihenderako oni si leta y'Uburundi leta y'Uburundi hamagarirwa guhana rero kuvuga ubu rero no kuvuga umuntu yagirijwe ubwicanyi muhejeje kuvuga umuntu yahohotewe arahohoterwa hanyuma inzego igihugu ubutungane burafata uwo muntu yahohoteye umuntu none amakungu niyo azoza kuraba ko habaye torture urumva Uburundi ni igihugu cikukiye gifise amategeko kigendera ku mategeko nico nyene kiraba ingena amategeko aja mu ngiro uwo yarenze ko agahanwa siho nizoza guhana urenze ku mategeko ivyo rero ni politike muri ko muravuga ngo cemezwa n'amategeko mpanavyaha y'Uburundi sico gituma mubona mu gitabo mpanavyaha kera ntihahoramwo icaha c'ihonyabwoko nticahoramwo mugo bukirimwo rero n'Uburundi rero buzi ingene buzovyifatamwo siho ni izi ingene Uburundi buzovyifatamwo